atoke kure kobwa w'inzobe yasayangana abakobwa rero ntibazi kwimenya ngo amenye kwasi bazoza biruka ngaha nandi sinzo subira gusamara hana basama agiye dufyonderamwe akantu biza bishaka n'uwo nyene yari kumutwara ngo yango ndamukunda ngo amukunda ubu nta rukundo rukiriho n'amahera gusa bana ubu wivyari inzobe yawe uyikosha n'inga. Aya mzee baba Juma Mbona kama unafuraha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Watu endelea tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litawe wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Sangapi hadi sangapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Patakuwepo kina nani pale? Nakwambia, patakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daud, pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa Makamba. Ai sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Ai si pesa ndogo jamani, nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto. Karibu mtama. Kutugendera karibu vile. Nasitse. Sana mahoro. Na mahoro atara mahoro. Atara mahoro gute. Tam. Urazi ko nahora ndakubaha. Neza. Erega je na jinga hatari wewe ndondera. Narondera umuhungu wawe. Umuhungu wanje. Ariko burya imfura na se bararira. Arangana. Ko nta hamusanze. Reka ubutumwa ndabuguha. Umbe. Nta. Numbe. Niwe wavyaye biza bishaka. None arone atari jewe nyine. Urashobora kubona umukobwa w'iwanje atakijya atajyama aguma avuga izina ry'umuhungu arira apeti gaciga ubuje nuko ntaramushyira ku munzani nibaza ko nibiro byagabano hanyuma rero shatukora iki shaka dukora iki none wewe umuhungu wawe ntandira umuha ndamwinde kandi arayifite arashobora kumara imyaka 3 akundana n'umukobwa bishitse aho gusaba irembo mwebwe nimwe mwaravuze ngo muzoza gusaba irembo none ariye nivyo gute umukobwa wawe yaragayana yaramugaye umuhungu none buryo barano no gufasha iki icyo kintu cyukugayana kibonetse nyuma y'imyaka 3 bari kumwe umve rero ndakubwira mutaha umuhungu wawe umubwire biza bishaka akaba yaramenyereye inzira izi wacu ayibagire inzira izi wanje ayibagira yikure mu mutwe sinze muboni wacu hazomubona kandi niwe yihakaniye ndakwanse ntivamwe ndagukunze ya mugabo byaringize ufise ubwenge nta bwenge bwira kubera ibintu by'urukundo jewe nshobora kubimbaza cyangwa ukabaza umukobwa wawe sinabikubajije none nagutumye mushikiriza ubutumwa bizabishaka uti ise wa Samantha yavuye ngaha kwihanije ko adashaka kubona utwo tuguru twawe udukebanya usubira kwa se wa Samantha uje kurondera Samantha kandi ari wewe nyene wavuze ko utamushaka kumwe mwasi urihe ahangiye kumuhoza urihe mari minsi ndamuhoza ndamubembereze asubira tekana sinkeneye rero ko basubira kumupayukisha bamutesha umwana imyaka 3 bakundanye n'imyinshi cyane si Samantha uvuga uza mukobwa wawe mugufi gute abizi rero ije nditugoye
igihe bakundanye Samantha n'ujya muhungu wanje imyaka 3 iraheze wariyo aho bahuriye siho narindi okay none bishaka kuvuga iki umvira wenyine bivuga iki n'ubundi hano baza guhura je na wewe siho tuzoba turi ntacyo ikibwirwa n'icyumva icerekwa nikibona sawa urambwiye genda ndagutendura ibyo wakoze ntavyo nzi ko ugira nkaho nisinda bibazo ntavyo nzi urabona message wanyandikiye aho washatse kuvuga iki ndakwiyamye ibintu bya kuzuvuga ibintu bitashobotse uranzi jewe abagabo nase ababosi nase bagendera mu ndege bana mu nda y'indege ingene bangana ntamucunzanye ibintu nkibi nikubwa ko washatse kumpemukira rero ugomba kumbwira ko wanyaza cyangwa attention gute mbere yuko je ufokera ubanza kwanza umenye wundi ndavuga nyene aya message wanyandikiye kubera iki kandi ndakubaza urazi neza uri kurayagana none se webize hari uyundi ndiko ndavugana nawe mbere yuko wakwandikiye ndibaza neza inimero zanje urazizi neza no muri uno mutwa urazi nesha kumbwira impamvu rero tushaka kumfata nawe manzi mbwira wanyandikiye kubera batuze uko nganda ashobora kugufinya nkorako nukubera ko jewe nakora ko abagore jewe tutarabirana nawe sinkorako kuko ndagukoze ko mucacafura amaboko ucafura yani wabonye ngaho ubucafu bwire ku ngeso zawe mbi jewe nawe nyibagira ndakuragiye kubera nyibagira jana tumbwira impamvu kwanza wibagira yuko bigeze guhura n'ibintu twabiza bishaka roba Samantha ndakumva vuga ubaza ko nakumva jewe ikintu cyatumye mupa amatara n'amazi jewe wawe ko nasanze wewe ntabwo uri umugore akwiye kuza cyo nkubaka nawe ukambwiye ko je ntari umugore akwiye kubaka rero kubaka nawe n'urukundo rwose nagukunze n'abagabo nahevye kubera wewe ubwo rukundo rwawe genda multiplie par 0 none manzi ubwire kwanza kugira uvuge ibyo bintu je sindabyumviraga n'ubusi ndagutanga ubikuye he Samantha mviriza wewe uri umuntu wewe ukunza ngaha kubera iki ugasuzugura ahantu tubaye none ni makache tubangana dushaka kuza kurondera indi nzu nziza tugapanga tukabamwo uraza amahera jewe nuba sinonzu jewe uraza amahera nuba sinonzu wewe rero wabonye yuko ino nzu itagukwiriye najone hano haba hano icyo gituma nakwifurije yuko ushobora kwigira mu bizu byakuse oya tuzaje tujya gupanga je sinumva impamvu uri kwavuga ibintu byose uzoja kwipangira wewe nyene nipangira gute tuzobana cyo dupanga musicike wana kora muri Dubai byose Samantha listen to me ndakumva abana mbwira abana ikibazo ufise je nico shaka kumenya sinumva ko icyo kibazo cyo kuno navuze nginzu sinzoyibamo icyo cyo tumunya Samantha kandi umukobwa mwiza umuri sikariwe I need wife material wait never nakubwiye rero je ibintu kurangirira uko avyumva ukabana ko bigarukiye ngaha jewe Samantha jewe nzokagufyondera reka nakubwira ikintu kimwe nzokagufyondera wewe gusuzugura mushikanje abana kumfata nk'imbuga yawe nzokagufyondera banzu nyuvirize kubera wewe gusuzugura mushikanje nuko wasuzuguye mama yamvyaye namusuzuguye he hari abanya nicaye ko kuri ubwo rero marure 4 fois reka kumfata nabi sharika kunyirukana nk'imbuga yawe shari kusohora nabi abandi bankarabisha nyine yafumba amaso genda bagukarabishe niwasha kuranterura ntamva jaho nyirukana ntande muri aka kazi mega borora mwipende iyi ni byo kunyirukana kuko ushaka Samantha abasamaje mega nyando ndio kugira ngo none ndi kwambira meze ko kandi simba rero ntubyumva sineye kwisigire by'imyanda imwande bona arure kane watashwanye ugire uharuye Samantha 3 sebara guhenze ibinkonira tobe si 2 sinduka mwanyimbwa 3
ngaruke nje ndagusanga ngaha. Zomboreke. Ndagusanga ngaha ushaka kuza. Tangu njoo sishaka kukuona. Wewe nyina gukorerako uzocumenya ko nta mukobwa wanje barusha jewe uranyubagiwe uza witonde neza uraza Samantha wari bakakubwira sire gusa Nimuri mwaheruka kuza ngaho Umva, erega naguma niruka kurondera ico rirenza. Urabona nawe ko amateza amaboko abana? nivyo byumvikana cyane kubera mama Kera atakiri ngaha. Hewe. Jewe akugenera intanga. Ukuri ndagushimiye cyane kutakiri warayikoze. Kile gikorwa wakoze. Ukuri nagushimiye cyane. Ubona ko nawe uramvuga. Ngo wongeze ikintu cyiza rwose. Jene niyumvira ingero ryo mugoro uva mu rugo. Urabona ko mugura ameze neza ntacu umuntu bamwagiriza Dore ngo umuntu yangana nkujya nirigina nari bamukorera yari yarumiye abandi bavuga ngo niko nzuba udenwa mbere singu arabizi n'abana kunaga nirigina nari bamukorera narabibonye erega kandi ubiravye ukuri yarumugura ameze neza ariko ngace n'ibintu none gasoro yatwimye abana ako gasoro rero ndagashitse ko mwana naca ngomba gupfa none umugore twa muri urugo gute nukuri Nika Kera nawe yirakeneye basaza biwi akeneye abandi bakene wabo n'ubu mama nicaye uko kamwe kaza papa kanyurira ngaha utuzatumira rino utumara gukora ku mubwanwa tuzatwaho ku ishapo tugasubiza tukakora iki ibintu bikaryoha kandi kaza mama nyokuru iki kaza nukuri ariko numve ngo ni kaburimbo ariko ukuvuga Kera atari ngaha cyangwa ngo ni kaburimbo yenda gushimira ico gikorwa nabo yenda ivyinzi uyu niwe yaguma ngo demayi ariko mama Kera mwamubona kiryo mugore yari umwana mwiza yari umugore mwiza cyane eka twarabibona mama misuse ngaha haza abashitsi mama Kera yari ngaha haza abashitsi bakaza kuturaba ariko ubu ni bazoza umve mwana bavuga ngo umuko nikiriko urazi ku muko ariko akagari ubega aho ni sawa ariko umuko ugaragara oya reka mwana ariko we ntabyuzi uracana umwana muto nuko ndabizi mujya mu ari umwana mwiza ari umugore mwiza misuse ngaha twakira abashitsi ndabizi natwe yadufata neza yaratwakira neza nacyo twamunegura ariko gamana reka ndakubaza ikintu mbe nk'ubu wewe ugirwa amahirwe ukaja mu rugo maze ukaja kwa muganga bati Keza wowe uravyara ariko umugabo wawe azorinda apfata avyaye burya rugo uzogumiraho mama je no kwihangana no Yeki? kuko Imana niyibyara kandi Imana ndabizi ko avyara mama imana umurikaho nyine bijya vuga ngo byari baje kubesha kubesha bijya kubesha ndakuye kumana ibyara reka habyara umwana w'umuntu wabyara wowe rero uraza ngaho rero ngo Imana niyibyara wowe uraza ngaho rero ufite amaso ngaho ngo Imana niyibyara ugume ngaho rero urindire ntuge umugabo turi kuzuza oya mureka azogume mu nzu iwacu avyare ubyara gute ubaye Mariya nyina wa Yesu reka ntigishoboka jewe ndiko ndamwigisha amashuri ari muri mu kaminuza wakubwira kabiri nuko bigenza mu gihe rimwe demayi ega baracanganikirwa none ataduhaye ibibondo sibyo ko ndabwira musaza azanye butoyi bukuru cyiza cyongera basi abandi n'icumukunda hako umwari ngabo sajemere nkirishwe arishwe gusa atakamaro bifise reka muhogora mwana wanje nuko wizangira yaracana umwana ntacaje jewe ngora amasho ndiko ndamwigisha mbere jongera bitahire reka tuzokwicuza n'iki erega mu Kirundi bavuga ngo ubwatsi burasha bukabisa ubundi ibyo urabizi ubwatsi burasha bukabisa ubundi ujya afashe inzira haza uwundi haje utubyarira amata byaye amavuta Imana ihori ubwo mumwita mama Kera mbere mama Kera niwe nyina umugore ngo abiri ndabizi kuza n'uburimira mugabo yewe
avuze gute avuze gute ngo wirukana ngo umugore ahekenye igufa ngo ukaza rurimira none urimira ntadufatiye bene ni ngombwa uzane uweke haya bataginya suko kandi nibarabara riyugure niyaza arimira uzomwereka irembo none undi woga weri yureka uyu kurubone uzobibona bene se buca sinobize ngavuze gafiyanza uzi twebwe ushaka urugo rubemwo amashugwe ajyama imana yaremye amashugwe urabona kujya nk'ubu yazitwara ngo shangazi wari ujya kuryohera none twumvire kuri Keira kwihanganira twihanganye imyaka ingahe twihanganye imyaka ingahe musaza wamuranye imyaka ingahe atabaye twigire wowe genda ahubwo ndagutumye genda uronderera musaza wumura ameze neza icuganzu aza byare iryo kosa rye ntajya nakora kubera Oui chérie. Ça va? Oui ça va. Ndarushe. Ndarushe kweli ndabibona. sibyo kuvuga ahubwo ni gute none Ni sawa. watetse Ego ibintu byose nagize mu murongo. watetse iki Natetse umuceri n'intuze n'inyama. Numvise unaniwe gusa bwo guteka ibiharage wapi? wowe nuko ndi ibiharage Yeah. ariko genda bikunze Non. None la grande wanje. Ko mbona ufise stress. Hivuye byifashe gute hiyo? Wasanze bimeze gute? sinzi nuko nabikubwira ahubwo sinzi ntangure gute kugira ngo ubyumve ubitahure burya imana irahambaye cyane urazi mu buzima mutoyi wanje mubwire ujya usenga amasengesho ni ikintu cya mbere kandi imana ntiyigeze yima wisenga ni ukuri kw'Imana urazi ibyo nzanye ngaha kukubwira iyo nkuru ishushe Unyabaki. n'umutima wanje n'ukuntu yuko urangiye kubera Samantha ari byo yankoreye ama stress fise ariko ihora ihoze mbonekeye kumpoza amarira ngiye kwa muganga basanze fisi Félicitations. Aho rero. Imana ishimwe. Ngiye kwitwa Tantine. gusa ubu je nzitwa mama urazi ko numva ko ari ikintu sinzi nka surprise imwe idasanzwe mama Imana ishimwe kweli. urumva byahite mana we numvise umutima uhoze numva n'ama stress ya Samantha aragiye iruhande ubu nimba ari umuhungu uzomwita prince nimba ari umukobwa princess Princess. mukama izirirwa ku mavi izo gusenga mpaka umunsi w'impemu yanje yanyu Nuko nyene. Aho rero tuzochera imbanyi y'ukwezi kumwe kumbe hariya nari ndi wanje nari fise imbanyi nabizi kubera ko ari ukwezi kumwe mbwira rero uzosubira rero kwa Samandari. hora ntuvuge n'iryo zina Eh. sishaka kumumva sishaka kumubona sishaka ko amenya ikintu na kimwe byerekeye imbanyi yanje Nuko rero mwana rero uzochumurira wowe nyine. je nyene n'Imana yanje yamumpaye Samantha ari hariya si umugabo ni igikoko sishobora no sishaka kwanza no kuvyumva gusa ko ari umuntu yamubwiye ko ufise imbanyi navyo shaka iyi ni kado yampaye imyaka 12 nareze uwiwe nayo mwana impaye wanje ari umukobwa uzomwita princess Samantha ari umuhungu uzomwita prince Samantha uyo niwe azombera byose kuri jewe na mugabo nkeneye na kintu nkeneye nzikorera afise amaboko abiri turebe umwana wacu c'est fini Dancing princess. yes
mbona kama una furaha kuna nini? Bwana hujajua? Sijui. Ni Mugisha Music Company. Wewe tuendelee tamasha bora zaidi linaloitwa Amahoro Concert. Ni siku ya laidi. Aise, litawea wapi? Mwanangu, ni kwenye ukumbi wa Liseji la Tanganyika. Saa ngapi hadi saa ngapi? Toka saa 9 mchana hadi saa 12 jioni. Watakuwepo kina nani pale? Nakwambia, watakuwa kijana machachari kwa kuchekesha ambaye ni Ismail Gasore Comedian. Na yule kijana mwigizaji bora Mugisha. Bila kusahau vijana wetu Isaac Classic, Ali Ibn Daudi pamoja na Ali Munawara, vijana kutoka mkoa wa Makamba. Ai sisi nitokosa. Sasa ndugu yangu kuingia ni bure. Bwana ni kama bure. Mkubwa ni 2000. Mtoto ni 1000. Aise, pesa ndogo jamani. Nitakuwa ni fire. Sasa hakuna la ziada kaka. La ziada ni kwamba Aisha Foundation watajitolea sadaka kwa watoto mayatima na wajane. Jamani, mambo mazuri. Bwana nakwambia Amahoro Concert moto kuwaka. Mambo ni moto.